twebwe turitegura bavugije sifflet tuza twashitse hasi mu nyuma ndasubira kwa DJ ashambira ngo yango programme irahindutse ngo ni dramatic ngo bagomba bahamagare ngo atangure okay twese turasubira inyuma l'artiste bahamagaye nitwamenye ivyiwe kuko nta version yiwe tuzi apparemment harabaye contretemps parce que nawe urumva ntibamuteguje ko ari bagomba atangure canke iki bakunze umuziki ndundi batire kumeze neza as team Simba Gang dufashe kano kanya kugira ngo tubashimire bimwe bivuye ku mutima ukuntu mwabanye natwe ejo ibintu byari bimeze neza usibye ko hari inkuru ziriko zigenda zishirikira zitameze nk'uko zategerezwa kumera donc hariko haza havuka ibinyoma hirya no hino tuguma twumva inkuru ngo Ruriro yagize ibi no ariko suko biri niyo mpamvu dufashe kano kanya kugira ngo dushobore kubabwira idonido yuko ibintu byagenze ncamaki nubwo tudakunze kubikora cette fois-ci tugomba tugakorera so bw'intango twabwirizwa gushika saa 10 z'umurango normalement imiryango yugurwa saa 9 yati imiryango iza kugurwa saa 9 ariko l'artiste turamukeneye saa 10 aze kuba yashitse kugira ngo abanyagihugu bamubone abafana biwe bamubone yuko yashitse kare hama mushobore kuririmba avant yuko match itangura twabajije inshuro nyinshi turabaza duti turirimba sangapi ego turavyumva ko ari imbere yuko match itangura none match itangura sangapi twebwe turirimba sangapi n'umwanya duheza kuri stage ungana gute batwishura bamwatubwira turabwira jusqu'à ce que le jour iba saa 11 amasaha twashitse 15h30 c'était 15h30 et par après turicara hawe twigeze tubona même even the staff ni yari hajya hama turarindira turabaza bimeze gute batubwira mais abantu bataranatangura donc hari amaze gushika Kenya cyane bagumye bahamagara muri micro bavuga gusa Ruriro agomba performinga mais na juste ntabwo batubwiye exactly naramanutse kuvugana na MC Machat niwe yari kwa MCinga ejo ndamubaza niko uri kuramuhamagara reheze ko uri kuramuhamagara arambwira ati oya kwa annonce hama aussi turakeneye indirimbo za Ruriro zibe zirashika ku mwanya so twarazibahaye baratubwira ati ni mwe murarindiriye ntabwo ashobora kuririmba ubunyene turasubira muri twari turi saa 11 c'était vers 17h turasubira muri VIP twari twicaye turabandanya donc n'imyiteguro yacu so c'est par après vers c'était 18h24 baca baduhamagara ngo Ruriro naje kuri stage aho natwe twari doje kuronka inkuru yuko 18h30 top umupira uzo gutangura jewe ndaheza ndababwira ati none gute mu mpamagariro mu artiste performing muri 6 minutes azoba ari indirimbo ikihe mwamuhaye iminota ingahe kandi iminota ariko iragabanuka déjà le temps yuko turiko turadiscussinga le temps yuko discussinga kuri iyo sujet twageze déjà 18h26 et puis j'ai tourné mon téléphone ndamwereka Mrs Fanny ndamwereka ati so muri 4 minutes ubu nitsikiri na 6 minutes bifuza ko aririmbiki barambwira ngo yango nagendeyo ngo baramutse ngo ntituza kumucira ngo aririmbe byashaka byose nabwira no nimumbesha kuko ngaha turazi qui est l'invité principal wariwe turamuzi bien sûr invité principal muri stade ni match utegezo kuyubahiriza rero so dagira ati ntibigikunze bare assistant dagira ati no mbe kubera iki muri kumwe assistant kuri Ruriro why mutari kumutwara na dramatic kubera iki mutamubwira ko anzi araba artiste bari kandi dramatic yari bwashika no gushika no why murondera ko Ruriro ashika agenda kuririmba muri iyo minota muce mukatikira ko
bize kuboneka nabi donc musigare muri content muza gushira kuri réseaux sociaux nabwo ati no ntigikunda so twegesha turanga mu nyuma bacha tugira ati okay fine muraza kuririmba muri mita hageze muri mita mube muri près muri hafi muce muririmba twege turitegura bavugije sifflet tuza twashitse hasi mu nyuma ndasubira kwa DJ ashambira ngo yango program irahindutse ngo ni dramatic ngo bagomba bahamagare ngo atangure okay twese turasubira inyuma l'artiste bahamagaye nitwamenye ivyiwe kuko nta version yiwe tuzi apparemment harabaye contretemps parce que nawe urumva ntibamuteguje ko ari bagomba atangure canke iki déjà iyo ni organisation ya staff yari kwirakora ivyo bintu kuko nta muntu numwe yakora dukomunika ku mwanya ngo tumenye ngo ibintu bipanze gutya gutya so twafashe dusubira inyuma c'est par après baratubwira ati none tumaze kubona ko dramatic ataririmba turabaza none est-ce que turaririmba tubwira ati ntigikunze murindire turaca ariko turabibaza mu nyuma turumva inkuru yuko apparemment muri FFB chef wa atwara ijya stade aravuga ati oya hariho umu legendary ngaha ntararirimba so pour cela turabahaye 15 minutes muce muririmba rero kwegera bacha baragaruka baratubwira ati mwe muri près muri hajya hafi musubire mugarukere twari hafi mon artiste on dirait pas combien 6 chansons 6 chansons araheza même par après baraduhamagaye abarongoye kijya kibuga batubwira ati nukuri twagira tubashimire kukuntu mwitwaye mutaperturbe match kandi twabonye bien avant mwashitse mwatekanye murubahiriza n'integuro ya match arindira niyo mpamvu twabahaye iyo temps additionnel kugira ngo namwe mushobore guperforminga so ibyo muko muravuga ngo yanse kuririmba ngo imbere ya naka canke ngo yanse kuririmba kubera ko ngo yobabonetse gutya non c'était pas ça twanse iminota bamuhaye kuko timing bariko baramuha ntivyari gukunda kandi niho muba mukeneye kumuta muri erere kugira ngo mushobore kuronka ama content bisigara muravuga après yo kumusuzuguza yo kuvuga ibinabiriri yo kuntukisha so rero mutwihanganire cyane abo byo byarababaje kuko natwe ntivyatujoheye hanyuma turashimiye na FFB ego ntivyatujoheye ivy'umu artiste wundi byamushikiye mugabo kandi tugira ko dushimira na FFB kuko yaraduhaye n'utuganuke tugiye dutandukanye tumwe muratubona ibindi navyo nihangane cyane ntituri bushire kuri kamera so mugira umunsi mwiza ciao